ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango ahure hose ku isi, kaze kuri radio, kuri BBC gahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Abacamanza bakora iperereza mu Bufaransa batesheje agaciro ibirego bya jenoside kuri Agathe Habyarimana wahoze ari umugore wa Juvenal Habyarimana, bavuga ko nta bimenyetso bihagije byatuma akurikiranwa. Abareze bavuga ko bamaze kujurira. Ntabwo twari dutegereje yuko abajuje bakora icyo bita non-lieu, bavuga ngo ibintu birarangiye, ngo ntabwo bimenyetso bihagije. Twebwe turatangaye cyane. Turumva nuko umuryango wa Agathe Habyarimana wabyakiriye. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urahakana ibirego by'ubwicanyi bw'abasivili ushinjwa n'umuryango w'uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch. Abo bantu batavuze n'umuntu n'umwe, nawe ku bantu 100 banarenga, nta n'izina ry'umuntu n'umwe bigeze bavuga, nta mashusho, nta mirambo bigeze berekana, nta n'ibyo bamenyere byo kuvuga ngo aho bahambwe ngo ibyo bahambwe, nta n'ibyo bigeze berekana. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko utazasubira mu biganiro by'amahoro i Doha muri Qatar niba amahame yo kurangiza intambara yubahirijwe ku buryo bwuzuye. Bashaka iki? Turasaba icyambere ko bareka kudutera, yuko nibo badutera buri munsi. Cyakabe turasaba ko barekura imfungwa zacu, yuko zabo zose twarazirekuye. Natwe twatanze liste y'imfungwa zacu zirenga 700 ziri mu maprizo y'Kinshasa, turasaba ko zirekurwa. Mu Burundi hasigaye iminsi 2 gusa ngo abaturage bitabira amatora adashingiye ku mashyaka abakandida baturukamo. Ni amatora y'imitumba n'amakaritsiye, ariko hari bamwe mu baturage batarayasobanukirwa. Ntaje baho mbaye chef de quartier ntawenzi, nzogenda gutora gusa sinzi ngo nzotora kuko ntabonze. Mu Rwanda umuhungu wa Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritemewe n'amategeko, yasabye Perezida Donald Trump gufasha kumufunguza. Naho mu Burundi ngo imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Bujumbura ntikiri nyabagendwa. Turumva uko bimeze mu kanya muri aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Ikaze ku makuru arambuye. Abacamanza bakora iperereza mu Bufaransa batesheje agaciro ibirego kuri Agathe Kanziga Habyarimana wahoze ari umugore wa Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda. Madamu Kanziga amaze imyaka ikabakaba 20 akorwaho iperereza n'inzego z'ubucamanza mu Bufaransa ku birego bishingiye ku byaha bya jenoside byatanzwe n'amashyirahamwe afasha abarokotse jenoside mu 1994 gukurikirana abaregwa kwigiramo uruhare. Ikigo ntaramakuru mu Bufaransa AFP kivuga ko abacamanza batangaje ko nta bimenyetso byerekana ko Madamu Kanziga w'imyaka 82 yagize uruhare muri jenoside, bityo ko nta mpamvu yo kumukurikirana mu bucamanza. Twashatse kumenya uko umuryango we wabyakiriye, tuvugana n'umwe mu bana be, Leon Habyarimana. Bishimye cyane kandi ndakeka n'abanyarwanda bose babishimye, kubera ko ni intangiriro yo kwandika amateka nyayo y'u Rwanda, amateka atarimo guharabikana, amateka atarimo ibinyoma, kandi kuri twe akaba ari n'intangiriro y'ubutabera ku banyarwanda bose, kubagize ibyago byose mu byo twagize. Ariko uravuga ngo abanyarwanda bose babishimye, ariko ngira ngo ntabwo ariko bimeze, kuko abashinja umubyeyi wawe ntabwo bashobora kuba babyakiriye neza. Ushingira he uvuga ko ari abanyarwanda bose babyakiriye neza? Abavuga ngo babyakira nabi nuko bari gushaka kuzanamo amapolitike ku nyungu zabo zitareba abanyarwanda bose. Ubu mwaba mufite icyizere ko inzira zo kumukurikirana mu mategeko zirangiye, cyangwa hari uburyo bwo kuba hakorwa ubujurire agakomeza agakurikiranwa? Mu by'ukuri ni imyaka 18 bari kumukoreraho iperereza. Muri iyo myaka 18 n'amamiliyari yatanzwe na Tribunal International cyangwa n'ibindi bihugu byakoze amaperereza, yerekanye ko ntabwo yigeze ajya mu byo gukora amaplan yo gutegura jenoside. Yerekanye ko ibyo bamubeshyeraga ngo habagaho za rezo zirongo cyangwa ngo habayeho ngo akazungu kateguye ibintu, ibyo bintu nta bihari. Ikintu rero nakubwira nuko ikibazo cya Agathe Habyarimana, kubera ko ubundi nta nubwo ari ikibazo cye, ikibazo nyacyo nabahaniye indege abishe umugabo we, nicyo kibazo cye, nibyo byateye n'ibibazo byose igihugu cyacu cyageze. Dayeri
binagera muri region yose bikaba bifite n'ingaruka mu gihugu twegereye Republique Democratique du Congo. Rero nk'uko nagusobanuriraga bazagerageza bashireho gushaka nko kujurira, ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze kuko imyaka imaze 18 bari gukora iperereza kandi ntacyo bizatanga. Mu by'ukuri rero ni nk'aho biri kurangira, bazashaka gushyiraho akanyongezo gatoya, ariko dufite icyizere mu bucamanza bw'Ubufaransa. None ko kugeza ubu ngubu Agathe Kanziga nta byangombwa byo kuba mu Bufaransa byemewe byuzuye yari afite, ubu inzira yo kuba yabibona igeze hehe kuba noneho ubucamanza bwavuze ko atazakurikiranwa? Ni ukuvuga ko afite uruhushya droit yo kongera gutangira impapuro bundi bushya, agasaba bundi bushya. Ubwo ni ikibazo n'umwavoka we tuzabireba, twese twicare turebe uburyo tubicamo, ariko tubifitiye icyizere ko bizatungana kubera ko ibyo bamushinjaga byose berekanye ko nta na kimwe gihari. Uravuga ko mufite icyizere ko ubucamanza aho ngaho bushobora kuba bugeze ku musozo, ariko ngira ngo mu Rwanda ho aracyakurikiranwa, ntabwo mufite impungenge ko aramutse asohorewe impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi bahakoreshejwe nk'urwego mpuzamahanga rwa polisi rwa Interpol, ntabwo ashobora gufatwa? Ibyo bintu barabigerageje mbere baranabitsindirwa. Sinzi niba mwibuka ko bari bakoze mandat d'arrêt international, arayiburanira arabibatsindira. Icyizere kirahari, kandi niyo ibyo bakora ibyo ari byo byose mu gihe nta cyaha na gito afite, ibintu bizageraho bijye mu buryo kandi binatunganye. Ashobora kuba yajya mu Rwanda akabikurikiranwaho, niba ari umwere akagirwa umwere n'inzego z'ubucamanza mu Rwanda? Ikibazo cyo kuvuga ngo kujya mu Rwanda nta n'ikibazo kinarimo. Twese turi Abanyarwanda kandi dufite uburenganzira bwo kujya mu Rwanda igihe tubishakiye. Niba rero tutari twajyayo ni uko tubifitiye impamvu kandi tubifitiye impungenge. Nta mpamvu ituma tuvuga ngo dushaka kujya mu Rwanda ubu ngubu. Igihe tuzashaka kujyayo, les conditions ziri remplies, tuzajyayo. Leon Habyarimana, umuhungu wa Agathe Habyarimana, nyuma yo kumenya icyemezo cy'abacamanza bavuga ko nta bimenyetso bihagije rero byo gushinja nyina, twashatse kumva icyo abareze Agathe Kanziga Habyarimana bakivugaho. Mpamagara Dafroze Gauthier wo muri Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Mu by'ukuri byadutangaje cyane kuko hari igipapuro abajuje boherereje abareze twebwe hashize imyaka n'imyaka, igipapuro cyitwa ordonnance de rejet de demande d'acte. Ni ukuvuga ngo ntibashaka gukomeza amaperereza. Donc rero baduha amezi 3 kugira ngo dusubize iyo nyandiko yitwa ordonnance. Baduha amezi 3 agomba kurangira uyu munsi. Twarabishubije byose, ni igipapuro kinini cyane gifite amapaji 178. Twabishubije muri iyi weekend. Mu by'ukuri ubundi ntabwo twari dutegereje yuko abajuje bakora icyo bita non-lieu, bavuga ngo ibintu birarangiye, ngo ntabwo bimenyetso bihagije. Twebwe turatangaye cyane kuko abacamanza baravuga ko abacamanza baravuga ko ibyaha aregwa by'uko yagize uruhare muri jenoside ko nta bimenyetso bigaragara byatuma akurikiranwa mu nkiko bihari. Ibyo rero twarabishubije, nicyo ndiho mbabwira. Ni muri iyo dokima yitwa ordonnance bohereje ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu. Baduha amezi 3 kugira ngo tubisubize. Ikintu rero gitangaje ni ukubona yuko ejo ku mugoroba abo bajuje nyine bohereje iyo ordonnance bongeye bagatanga iyo non-lieu ivuga ngo nta bimenyetso bihagije. Nicyo kintu tutumva na gato. Ubu mugiye gukora iki rero? Tugiye gukora pere. Tumaze kuvugana na avoka wacu, agiye kujurira kuri iyo non-lieu nanone. Urumva no gukomeza bakatunaniza. Tumaze gusubiza ordonnance, none tugiye kongera gusubiza iyo non-lieu, ariko tumaze kuyibona ntabwo turabisoma neza. Iyo urebye ubona bisa na cya kindi cya ordonnance de rejet de demande d'acte nyine iri yivuga yuko nta bimenyetso bihagije bishinja gato. Ubwo tugiye kwicara kuri uyu mugoroba twongere dusome, ariko twahise tujurira avoka wacu yajuriye deje. Dafroze Gauthier. Tujye mu Rwanda aho umuhungu wa Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Darifa Umurinzi ritemewe n'amategeko,
yasabye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump gufasha kumufunguza. madamu ingabire yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu aregwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa byo guhamagarira abaturage kwigomeka ku butegetsi. mbere yari yarafunzwe imyaka 8 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo guhakana jenoside, ariko aza gufungurwa ku mbabazi za perezida paul kagame. ibyaha we aregwa ahakana. mu kiganiro umuhungu we Remy Amahirwa uri muri Suwede yagiranye na mugenzi wanjye James Copnell mu kiganiro Newsday mu Cyongereza, yatangiye amubaza uko nyina ameze muri gereza. Sindigera nshobora kuvugana nawe kuva umunsi yafatwa, hari kuwa 19 ukwezi kwa gatandatu. ubutumwa bwa nyuma twaronse bwari bwanditse kuri telefone butubwira yuko abapolisi bari mu nzu iwe ko bariko barasanzaza ibintu vyiwe byose. mu nyuma turonka ubutumwa bw'abagenzi bari mu nzu kwa mama ko nawe bagiye bamutwaye hamwe n'ivyo bintu. jewe rero ubwanje sinzi uko amerewe, ibyo nzi nivyo nabwiwe n'umushinjwamanza wiwe yagiye kumuraba mw'ibohero. muri uko kuvugana n'umwunganira mu mategeko wahamenye ibiki? My mother is still strong spiritually. It's not the first time that she's been in prison, unfortunately. Mama arakomeye mu buryo avyakira, si ubwa mbere afunzwe. yarazi ko ivyo bishobora gushika kuko ifatwa ryiwe ntiryapfuye gushika gutyo. nk'uko nabivuze, mama yamaze imyaka 8 mu munyororo inyuma y'urubanza rwiyamirijwe na sentare ya Afrika ijejwe uburenganzira bwa muntu n'abandi babuharanira. muri iyo myaka 8 akenshi yabafungiwe ukwa wenyene. aharekuriwe kubw'umukuru w'igihugu bwiwe yahawe ikiringo co gukurikiranirwa hafi. ico kiringo cari cimirije guhera uyu mwaka mu kwezi kw'icumi. aho rero yari guca asubirana uburenganzira bwiwe burimwo n'ubwo gutembera hanze y'igihugu. nuko rero hasigaye amezi 2 canke 3 baca bazana ibyo kumwagiriza bongera kumufata. For human rights to travel abroad. So the charges are pretty serious. Ibyaha yagirizwa birakomeye cyane: gushinga umutwe w'inkozi z'ikibi, gutegura ibikorwa bigamije kugumura abanyagihugu. ntari ngaha kugira tubimubaze, ariko wewe ivyo vyagiriji ubivuga kwiki? On to those charges. Well, the charges might sound serious. Ibyo byaho biravye birakomeye, ariko nukuraba urubanza babifatanije, kuko hari urubanza rw'abantu 9 bo mu mugambwe wiwe. abo bantu bari basomye igitabo Blueprint for Revolution cha Straja Popovich, baca bakurikirana inyigisho z'uwo mwanditsi ku buhinga bwa internet. ico gitabo Blueprint for Revolution cerekeye uburyo budaciye mu ntureka bwo gushika kwihinduka mu kibano. umugwi waho ni kugufungwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko. bavuze yuko abo bantu 9 bafunzwe mu karenganyo. aho rero baciye bashiramwo mama, nubwo ataruhara yari yagize mu gutunganya ivyo vyigwa. nubwo ni yavuze yuko ari akarenganyo, u Rwanda rwo ruvuga yuko ari gukwiragiza amakuru atariyo ku bijanye no gutegura gutembagaza leta. byumvikana nk'ibintu bikomeye, ariko mu vy'ukuri n'abantu bariko barasoma igitabo bahanahana n'ivyumviro ku buryo bwo gushika ku mpinduka mu mahoro. And discussing peaceful means of change. In the past, your mother received mu bihe biheze umuvyeyi wawe yarahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu, ariko ubu nturiko uritura Perezida Kagame, ahubwo wituye Perezida wa Amerika Donald Trump. nigiki wibaza ko ashobora gushika to achieve. Since Rwanda and Congo is going to have this peace agreement going on, kuva Rwanda na Congo byumvikanye kuri arya masezerano y'amahoro, nshaka gusaba Trump kugira ashimike mu kumvisha Kagame ibijanye n'amategeko mpuzamakungu. nshaka kwereka Trump nshimitse ko Rwanda rudafise amateka meza mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu. barabivamwo canke bakavyirengagiza iyo bitajanye n'ivyo bashaka. think all together when it doesn't suit them. Remy Amahirwa wavuganaga na Newsday, ikiganiro cyo ishami ry'icyongereza hano kuri BBC. umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko utazasubira mu biganiro by'amahoro i Doha muri Katari niba amahame yo kurangiza intambara atubahirijwe ku buryo bwuzuye, ibintu igisirikare cya Kongo kivuga ko bidahwitse. itangazo yasohoye ku cyumweru, Kinshasa yashimangiye ko ishyigikiye inkuko yabivuze ibiganiro byubaka bijyanye n'itangazo ry'amahame yashyizweho umukono i Doha mu kwezi kwa 7 agamije kurangiza intambara yongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2022
M21 mu burasirazuba bw'iki gihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro ariko cyamunzwe n'imirwano idashira n'umutekano muke. Mu cyumweru gishize M23 yari yabwiye BBC Gahuza ko batarabona ubutumire bw'ibi biganiro. Twashatse rero kumenya niba hari icyahindutse, mvugana n'umuvugizi wayo Oscar Barinda. Ubutumire ntabwo buraza, nibuza nyine tuzareba, ariko ikibazo cya nyamukuru cyari gihari nuko kugeza ubu leta ya Kinshasa ntabwo igaragaza ubushake bwo kujya mu biganiro biturutse mu mizi yuko ikibanziriza ni ya masezerano fatizo bagiranye nabo itariki 19 z'ukwa karindwi k'uyu mwaka, ubwo twemeranyaga ko ziriya ngingo indwi ziri muri ayo masezerano fatizo zose zigomba gushyirwa mu bikorwa. Tutarajya muri izo ngingo, ngira ngo ibiganiro byakagombye kuba i Doha, byakagombye kuba uyu munsi aribwo mushyira umukono ku masezerano yagombaga kuba yaratangiye ku itariki ya 8 z'uku nguku kugeza kuri iyi tariki y'uyu munsi. None mwebwe muravuga ko mutazongera no kujya muri aya masezerano ibyo musaba bidakurikijwe, kandi muravuga ko mutarabona ubutumire muri ibyo biganiro. Ntabwo ari ukwivuguruzanya? Oya, twebwe ubushake bw'amahoro turabugaragaza. Hari ibikorwa byinshi twakoze, ndetse ari amasezerano yose ibyo twasigaye gukora twarabikoze. Basabaga rero urundi ruhande bona rwo rutera intambwe igaragara kugira ngo inzira y'amahoro nabo berekane ko bafite ubushake bwo kugira ngo twongere duhure twige noneho ibibazo tubiturutse mu mizi. Ariko mukomeza kwitana ba mwana kuko nta kintu gisa nk'icyahindutse mu bijyanye n'uburyo yaba ari ku ruhande rwanyu rwa M23 n'uruhande rwa leta mwitana ba mwana, kuko leta ya Kinshasa yo ibashinja mu magambo yayo gushaka intambara, ko ngo muhora mugaba ibitero ubutitsa, ko mudashaka amahoro. Namwe mukavuga muti ibyacu twarabyubahirije, ahubwo ni leta idashaka amahoro. None ubwo ninde uri mukuri? Reka nze nkubwire munyamakuru, muzi neza ko twari twarafashe umujyi wa Walikare, twawuvuyemo, ubu ntabwo tuwurimo. Icyo ni ikintu kigaragaza. Ariko nturavigoma. Dufite imfungwa za leta hano z'abasirikare barenga 1,400 ko twabaretse tubaha umuryango utabara imbabare Red Cross irabatwara ubari wa Kinshasa. Muzi neza ko twarekuye abacancuro baragiye, twarekuye Sami RDC, twayihaye inzira iragenda n'ibikoresho byayo. Ariko nubwo muvuga ngo mwavuye Walikare, none ko mutaravigoma? Igoma ntabwo, igoma ni wacu, twahava tujya he? Bitandukaniye hehe? Biratandukanye yuko niba Walikare yari ku musitari w'imirwano, icyo twakwita front line, tukaba twarasubiye inyuma, ahubwo twubahirije amasezerano ya Doha, yuko amasezerano ya Doha yasabaga buri ruhande gusubira inyuma ibirometero 5. Mwebwe muri aya mahame muvuga ko mutazasubira mu biganiro atubahirijwe, na yahe ibyo musaba ni ibihe? Turasaba icyambere ko bareka kudutera, yuko nibo badutera buri munsi. Cyakabiri turasaba ko barekura imfungwa zacu, yuko zabo zose twarazirekuye. Natwe twatanze liste y'imfungwa zacu zirenga 700 ziri mu maprizo y'i Kinshasa, turasaba ko zirekurwa. Izo nizo ngingo ebyiri musaba gusa zo kurekura izo mfungwa zanyu ndetse no guhagarika ibyo bitero muvuga ko leta ibatera? Hari amabanki y'abaturage bafunze hano, amafaranga y'abaturage hano bafatiranye hano muri iyi migi turimo. Hari abantu bacu bakiriwe imanza bakatirwa urwo gupfa, none barashaka kuza kuganira n'abo bantu barebana mu maso kandi barakiriwe urwo gupfa, baratanze intuza za mandate zo kubafata mu mahanga yose. Ibyo bintu ntabwo biba byubaka icyizere cyo kugira ngo noneho habe ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. Ni ukuvuga ngo niba mbyumva neza, nubwo ubwo butumire muvuga ko mutarabona mububonye, ibyo musaba bitaragerwaho, ntabwo muzitabira ibyo biganiro? Niyo yaba ingingo ya mbere yo gutangirira, niyo ngingo yonyine mushaka ko ibiganiro bishingiraho? Kuri ubu niyo ntangiriro y'ibiganiro. Ibyo bintu ko bisa nkaho bishobora kubonwa nk'amananiza ashobora kwerekana ko ibiganiro bishobora kutaba? Oya, nta mananiza arimo, yuko twe ibyacu twarabikoze. Niba se twarumvikanye ko buri muntu akwiriye gusubira inyuma ibirometero 5, ngo hazemo ingabo zidafite aho zibogamiye zituzemo hagati, kugira ngo noneho tujye mu biganiro imirwano yahagaze burundu, agahenge ka burundu kari muri ariya masezerano fatizo ya Doha. Oscar Barinda, umuvugizi w'umutwe M23. Turacyagerageza kureba uruhande rwa leta ya Kongo, ariko ntabwo turarubona kugeza ubu ngubu. Turakomeza gushakisha. Tujye mu Burundi ku nkuru dufatira muri Kenya, ku banyagihugu bashakira amaramuko muri iki gihugu. Benshi mu bajya muri Kenya biganjemo urubyiruko rukora imirimo idatunganye, iciriritse,
itandukanye mu mbabarire iciritse irimo nk'ubunyezamu gucuruza ibiribwa cyangwa akazi ko mu rugo. Nubwo bavuga ko muri rusange babanye neza n'abanyagihugu, rero mu minsi ya vuba hamaze iminsi hazamuka umwuka mibi wajemo ubushyamirane mu duce tumwe na tumwe tw'umurwa mukuru Nairobi. Bivugwa ko bamwe binjira mu gihugu badafite ibyangombwa bikenewe. Mugenzi wacu Bernard Bankukira ukorera i Nairobi yaganiriye na bamwe muri bo bamubwira uko babayeho. Naje nyene kurondera nk'uko abandi baza kurondera, ubisanzwe jikintunze sanzwe nkora ibintu by'imyuga, ndi umufundi. Natanguriye kwanza mu kazi ko mu nzu, ndava mu kazi ko mu nzu nyene cyagenze nabi, habaye gufatwa nabi, ndakavamwe ndagahagarika. Maze kugahagarika, aba ni bamwe mu barundi baharugwa mu bihumbi baba mu gisagara ca Nairobi muri Kenya, twasanze mu gace ka Shauri Moyo, kamwe mu duce turangwamo abarundi benshi muri iki gisagara. Uzungurutse mu gisagara hafi cyose nuturere duke wogenda imetero nk'ijana udahuye no mu Burundi, urabazunguka amabarabara badandaza utuntu tubayabaye nk'amandazi, ibiyoba, icayi n'ibindi. Urabakora mu bwubatsi, urabo bita abasoja no kuvuga abazamu, abamutare eka n'abandi benshi. Bamwe muri aba barundi baza bafise ivyangombwa, ariko hakaba n'abandi benshi binjiye badafite ivyangombwa. Ibi navyo bikaba bikunze kubateza ingorane n'abajuje umutekano. Twebwe mu gushika ngaha twaje mu nzira zitazwi kwera. Twebwe twaje ata passport cyangwa odufise, tuzana imodoka turaza, ariko rero tumwe tuhaza tuza dufate twebwe dufise nyene tuhaza. Uwe naho turara umbo batije amfashe imodoka ndabwije ndarana ngana. None ubu nta kikuranga nk'ubufise? Iyi sana na kimwe kimfite. Ntabwo mvise kwenga muri Kenya. Aba barundi batuye Nairobi baremeza ko muri rusangi babanye neza n'abene gihugu ba Kenya, uretse ko nk'uko bamwe babivuga kaza karacamwo bakisanga mu bibazo, aho mbere bavuga ko bidogerwa ko baje gutwara ubuzi abene gihugu. Abakenya nta ngorane yabo, abakenya tubanye neza kabisa, jana kwijana. Abajirani turahana umucanwa tugasangira. Abakenya muri make ataraka kavurugu mbona kamaze iminsi kaza karaba. Mu myaka iheze twari tubanye neza, bitanguye nko mu mwaka niho ndiko ndabona yuko imibano atari myiza cyane. Rimwe abakenya barakunda kuvuga yuko abarundi canke abanyamahanga bariko babatwara akazi. Abase baravuga ko twaje kubatwara amafaranga, turadandaza kurusumbyabo, tuza dufise imitahe myinshi kandi ubona amafaranga tutatwara ni menshi. Bobone ko bavyiyumvira mugabo siko bimeze, je siko ndabibona. Abarongo aba barundi baba muri Kenya bavuga ko hafi ibice 80% binjira muri Kenya atavyangombwa bafise, aho usanga hari na benshi baba batarana kwiza imyaka 18. Joseline Doricima arongoye aba mu gace kahitwa Mudurwa kari mu karere ka Kamkunje Magadara, arasamira agira ati nibahagarike. Ubwo bavuga yuko abo baje batagira ibyangombwa kari gusubizwa iwabo, kandi kigira kabiri nawe akavuga ati none kugira muze mudafise ibitamburisho mucahe, muja ku rutaro, muja kuri mupaka, mucahehe. Jewe notera kamo nk'abantu sana nk'abantu bahamagara nk'abana b'imyaka 17, 16, 18 niko rugero mbona ruko ruraza, nukuri bahagarika ivyo bintu. Fabrice Atungimana avuga ko hafi ibice 80% by'ibibazo bishikira abarundi baba muri aka karere ka Kamkunji Magadara arongoye ari uko benshi baba badafise ivyangombwa. Asaba ko abajejwe imipaka bogerageza bagacungera kugira ngo ntihagire uwudafise ikimuranga yorengana imbibe. Ibibazo duhura navyo cyane abantu badafite ibyangombwa, je ndibaza ivyo bibazo bituruka ku mupaka kuri frontiere. Abantu bakora ku mipaka barabe neza, none abo bantu baca hehe? Akarere nk'ubu twogenda ahantu ku gituro c'amabisi ava mu Burundi, ndavuga nk'igituro citwa country bus, aho abarundi bashike bavuye mu Burundi. Ejo niko ndatemberaho sanga himiyabaga ata muntu numwe asikana imyaka 15. Naramarama ugasanga n'umuntu igitamburisho ico bitakaranga muntu nakafise aba muri Nairobi. Je ndibuka mva imuramvye manuka ibujumbura, sinashobora kumanuka ibujumbura shikiwe ata muntu arambaza karanga muntu kandi mu gihugu ciwacu. None uvuye mu Burundi uje mu Nairobi nakaranga muntu nakofise. Hariho n'abantu bagira ikibazo ugasanga yagonzwe n'imodoka tukabura izina giwe nta kikuranga office nagatera sona. Umunyagihugu w'umurundi uri muri Kenya n'urangije inkuru ya Bernard Bankukira i Nairobi. Tujye mu Burundi aho ngo imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Bujumbura itakiri nyabagendwa. Ayo mabarabara yarawunonekaye kugeza aho ngo ateza impanuka ndetse n'ibinyabiziga bihaca bikahangirikira cyane. Ibi bibazo biravugwa nyamara mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari yaratangiye umugambi wo gusana ibyo bikorwa remezo. Ni inkuru ya Patrick Waso. Kuri uyu munsi uri hejuru ndi n'akanyamuneza ntangere ko kubona Imana yanshoboje nkaza gutanga ubwahuro bwo gusanura amabarabara y'igihugu cyacu. Ubwa mbere
uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yari ko yatanguza umugambi wo gusanura amwe mu mabarabara agize igisagara ca Bujumbura. Hari kuwa kabiri itariki 12 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022. Turi ahatangura umugambi wo gusanura amabarabara ni muri zone Musaga mu bumanuko bw'isagara ca Bujumbura. Uduga uja ku gituro c'imodoka zijya mwijenda neza hafi ya station Musaga Oil hari ibinogo naryo ibabara rya Bujumbura Rumonge hamwe ntukimenya ko yigeze kubamwo ikaburimbi. Abagendesha imodoka bavuga ko bahakwa gusekana, umwe wese arondera guca ahameze neza. Uko utera imbere uja mu Kanyosha uvuye kuri kaminuza Umuco niko ibarabara ubona ko ryoronekaye cyane. Ahahoze ikaburimbi ubu hari ibinogo gusa, kuricamwo nugucumukura. Haba kubagenda n'amamodoka, amapikipiki, mbere n'abagenda n'amaguru. Abatwara abantu n'ibintu ngo ivyo gusanura iryo barabara bisa nkuko vyahagaze kuko baba mu buhombe. Agahombo tukagira urabona nka jewe mvuze ati shaka nko gukora indwi yose kugira ndeke ipere ntibiba bigikunda kubera uburuhe niki kubera ibi binogo ni ngorane. Hariho n'abatipakiza kubera babona ibi binogo bakavuga ati reka tuhagende buke kubera ntidushike twavunaguritse. Yego jewe umukiriya yambwiye ko noja Kanyosha Ruziba numva wapi kweli je nka jewe Ruziba Kanyosha sinshobora kujayo urumva baradukoreye ivyo bavuze ngo bakiradukira amabarabara abona barahomye Irene Truwa kuva Vire gushika kuri Rimyere ayikuyi banki BCB kuza gushika Ruziba ni binogo gusa. Aha twama mu magaraje ntushaka gukorera mwiri barabara uva Vire uja Kanyosha cyangwa uja mu Ruziba ushobore kuhakorera indwi utaraja muri garaje. Abadandariza hafi yaho ngo bahakwa guhitanwa n'isanganya. Abatwara amapikipiki bobo ngo imigongo yabo bayamiza kwa muganga, n'abagenda n'amaguru bo ngo ubwanwa bwarafuse umunwa. Hakarerero nk'umugwayi yagiye nko kwa muganga hari gihe adaba keneye ikintu kimududagura. Ciye rero mwibarabara ryabomaguritse ntiryoreka kugenda riragira iki riramubomagura kandi bisaba yuko agenda buke yiyagenze atakimukomakoma. Ukuvuga umaze kuja buka Kanyosha kiraro ucubona ibarabara ko ryamaze gupfa cyane yuzuye ibinogo n'inkungu n'ivu ku buryo bw'uko n'umuntu agenesha icuma agira ingorane kubera agenda rita mu binogo amasanganya n'ingorane byose biraba kubera imodoka ishobora gukatira ikinogo igakatira ku muntu uw'imoto agakatira ikinogo agakatira ku muntu abantu benshi bakagongwa kubera ubwo bupfu bw'ibarabara. Si iryo barabara gusa rya Bujumbura Rumonge rimeze nabi. Ibarabara bise Avenue de la Plage ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika uja ku kivuko ca Bujumbura ryoryo kuva ritewe n'amazi ya Tanganyika haci hafi imyaka 2 igice cyaryo ntikirengana. Imbere y'ihinguriro ry'ibinyobwa vya Brarudi nahone hari ibinogo ho hama hasongwa nuko imvura iguye haca hatega amazi kandi iyo ngorane y'amazi y'imvura yireka mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura saho gusa. Ahatangurira ibarabara Peuple Murundi hagati mu gisagara ca Bujumbura imbere ya Hotel Novotel yo imvura iguye haca hatega ikidengeri c'amazi. Ibintu vyifashe uko mu gihe hasigaye gito ngo imvura itangure kugwa. Abanyagisagara bavuga ko ayo mabarabara azoca yimburuka gusumba kuyacamwo birushirize kugorana. Patrick Waso i Bujumbura. Urakoze Patrick Waso kuri iyo nkuru. Tukiriho rero ushinzwe ikigo kireba iyo mihanda mu Burundi ntahakana ko hari amabarabara yononekaye. Colonel Constantin Bigirimana arahumuriza ariko abayakoresha avuga ko ibarabara ry'igihugu nimero ya 3 Bujumbura Rumonge irigiye gukorwa. Hariho projet yuko usubiramwo ibarabara rya 3 kuva Bujumbura gushika mu Gitaza ni birometero 25. Ivyo bikorwa rero nivyo bizohakora hakamera neza gusumba, ari naco gituma twebwe uburyo turiko turakoresha muri no minsi n'uburyo bwo kugira ngo tube turahakoresha abene gihugu babe baroroherwa. Mugabo umugambi nyezina ni umugambi utegekanije kandi ntuzotangura utevye. Ibikorwa byo gutanga isoko bigeze kure, mu minsi ya vuba ibikorwa nyezina birashobora gutangura iryo barabara kuva Bujumbura gushika mu Gitaza rigasubirwamwo rigategwa mu ikaburimbo rishasha ku buryo bugezweho bwa none. Ibikorwa nyezina mu minsi ya vuba bizotangura. Turiko turaraba tukavugana n'abajejwe gukurikirana itangwa ry'amasoko, bategekanya ko mu mezi nk'atatu ibikorwa nyezina byo byatanguye, mu gihe nyene gutanga uburyo hariyo Bank Mondial yoba yemeje burundu yuko
wahawe isoko ariwe by'ukuri azobikora atangorane yindi igiyemo. ku wundi muhanda rero werekeza ku cyambu cya Bujumbura, Colonel Constantin Bigirimana yemeza ko ngo nawo uri mu migambi igomba gukorwa. Irya barabara urugero ririko no kwita nivo riri hasi uravye nivo y'ikiyaga Tanganyika. Rero n'amakanivo yarahari yitwa ko yozanye amazi avuye muri quartier muri Asiatique n'ahandi aja mu Tanganyika. Ubu zo kanivo zararengewe aho ko arizo zosunitse amazi yajana mu Tanganyika, ahubwo Tanganyika niyo ihema igahema iyadugana amazi, anaco gituma rijya barara ryarengewe. Ubu rero twariko turavugana n'abajejwe kuturonderera uburyo kugira ngo iryo barabara risubigwemo. Haramaze kuba ibiganiro n'ishirahamwe ry'Abayapani ryitwa JICA, ari naryo ryafashije kugira ngo rijya barabara risubigwemo kugira ngo haboneke uburyo bwo kurisubiramwo. Rujya rugero ririko rijya barabara rushobore kuduzwa hejuru, ibarabara riduzwe hejuru kuri ijya nivo ya kijya kiyaga. Nibwo buryo bushoboka bwonyene hama umuntu akarikingira n'amakanivo kugira ngo ntishobore kurengerwa n'amazi y'ikiyaga. Ibiganiro rero biri mu nzira, turifuza ko mu minsi ya vuba abo bafasha igihugu yuko bashobora kuzokwitaba kamo twabateye kugira ngo dufashanye iryo barabara rishobore gusubirwamo. Uwo akaba ari Constantin Bigirimana ushinzwe ikigo kireba iby'imihanda mu Burundi usoje iyo nkuru. Tujye mu Burundi ahasigaye iminsi 2 gusa ngo haba amatora y'abakuru b'imitumba n'amakaritsiye. Niyo matora yonyine aba mu Burundi adashingiye ku mashyaka abakandida baturukamo. Amatora kandi akurikiye andi y'abadepite n'abasenateri yatsinzwe n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD. Mu gihugu cyose hazatorwa abayobora imitumba n'amakaritsiye barenga 3,000. Patrick Waso yaciye muri amwe mu makaritsiye ya Bujumbura avugana n'abanyagihugu biteze ayo matora. Umukuru w'umutumba cyangwa chef de quartier n'umuntu afasha muri ako gace aherereyemo, agafasha abanyagihugu gutunganirizwa. Uwo ni umwe abanyagisagara twahuriye muri quartier Rohero aho yari kuratubwira icyazi ku kazi k'umukuru w'umutumba wahaba. Ku banyagisagara batari bake ngo umukuru w'umutumba canke urongoye quartier arafise akamaro kanini cyane, harimwo guteza imbere abarongoye kuko iterambere riva hasi riduga hejuru. Niwe atwara ibintu vyo ngaho ku mutumba akabishikiriza abo hejuru bivanye n'ukungene ivyo bintu bifise uburemere, nimba ari umuntu yarenganijwe, nimba ari umuntu akeneye ikintu kuri zone canke hehe ntashobora kugenda adaciye ku mukuru w'umutumba. Ni gushikiriza nk'ivyiyumviro baba bafise imbere, ivyo adashoboye kwishikanira imbere wewe akababera ijisho n'ijwi kugira we ashobore kwashikanira imbere. Umushefu de quartier akamara dufite nuko tumwitura igihe tugeze ikibazo akagutunganiriza, icyo ukeneye ukamutuma arico adashobora gushikira imbere. Niwe mushinge w'iterambere kuko iterambere riva hasi rikaguma riduga, mugabo nishobora kuva hejuru ngo rimanuke, rimanutse rica rimanuka nabi. Naho kuri uyu wa mbere ari kuja gutora abakuru b'imitumba n'amakartier 344 hisunzwe indiganizo nshasha y'igihugu, hari abazoja gutora abantu batazi kuko batiyamamaje bikwiye kugira ngo babamenye mu kibano. Denise Rukundo numwe mu bazoja gutora kuri uyu wa mbere, umurazo murongora mu kiringo c'imyaka 5 ariko atamuzi. Akitwararika twega abanyeshure bo muri kaminuza twavuye ruguru tutamenyereye ngaha mu gisagara, turashobora kuba ino n'umuchefu de quartier tutamuzi. Rero barakwiye kuza baratwiyereka cyane kugira ngo tubamenye dushobore kubatura ikibazo. Nkaje baho mbaye chef de quartier ntawenzi, nzogenda gutora gusa sinzi ngo nzotora kuko ntabonzi. Icyo no musaba nuko boza baratumviriza kandi bakagerageza kwitwararika twebwe ugwaruka. Mu rukurikirane rw'amatora yatanguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, amatora yose yasinzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Mu namamanuzwa jambo z'amakomine ku ntebe 1052, umugambwe CNDD-FDD watahukanye intebe 1031 canke ibice 98 kwijana. Mu nama nshingamateka intebe zose ni z'umugambwe CNDD-FDD, hongewemwo urutonde rw'amashiramwe y'abatwa 3. Mu nama nkenguzamateka ubu igizwe n'abakenguzamateka 13, umugambwe CNDD-FDD ufisemwo intebe 10. Intebe 3 zisigaye ni z'amashirahamwe y'abatwa. Abatowe uyu mwaka bakaba bafise ikiringo c'imyaka 5.
amatora y'umukuru w'igihugu akaba yitezwe mu mwaka wa 2027 akazotogwa kugira ngo atware ikiringo c'imyaka indwi. Patrick Waso, i Bujumbura.